igikorwa duhagaze hano bamaze kutumva ni 7e promotion ya 8e promotion. Yesu abahezagire. Ni kuvuga duseze promotion ziri kubera hano muri Jere. Hariho abamara imyaka 2 abandi bakamara imyaka 3. Yesu abahezagire. Hariho n'abamara imyaka 4. Yesu abahezagire. Rero twebwe promotion y'indwi twashyize hano muri Jere tariki 12 2023 twarabaye ngaho twaje tuvuye mu mihingo itandukanye. Yesu n'abahezagire. No kuvuga twaje mbere twari dufise ariho kwiga ariko kandi dushishikana ibikorwa by'Imana. Yesu abahezagire. Umwaka uheze turakira runganwe rw'umunani aricyo gica mubona tubagaranye hano wayi imbere bashitse ku itariki hano 15 z'ukwezi kwa kabiri 2024. Bene data twarabanye amahoro cyane rwose. Mvuze ndabidondagure uko twagiye dufashanya cyangwa uko twagize ubumwe bw'urukundo twosha turira twese kuba turatubyibuka tukumva umunezero. Yesu abahezagire. Rero ku itariki ya none duhagaze hano imbere dufise by'ikorwa kuri Yesu tumushimira yatuzigamye hano i Bujumbura ikaduzigama umwaka wa mbere uwa kabiri abamaze 3 twabonye kugira neza kw'Imana. Yesu abahezagire. Amen. Twabonye Imana izo gituma twebwe gutandukana n'aba bene data ni kujya umutima amenye. Yesu abahezagire. Rero Yesu abahezagire. Rero dufise ibyishimo twoshimira Yesu. Ikintu cyambere twoshimira Yesu twese kwa twigishije amashuri turayaheza turafise ibintu byo kwiga twoshimira Yesu mu mvuge. Ikintu cyambere izi promotion zibizakiza umugisha Imana duhaye abakizwa. Muvuge amen. Amen. Muvuge amen. Amen. Reka ndabasabe bashike hano Sheila, Joseline, Sandrine, na Frederine bashike hano bose. Na Define bashike hano bose ko banaruye. Mutenye. Babatijwe bigano muri Jere. Amen. Aba bene data bakijwe hano muri Jere. Amen. Rero ibi ni ibyishimo dufise tuba twoshimira Yesu. Amen. Hari umurongo paseri akadere yabatubwira atere ngo we nturabyara mwene data ntabyara umukiza. Imana ishime ko dusezeye twarabyaye. Amen. Kigira kabiri turashimye muri twebwe nyene. Abantu batari bazi gusenga kandi baje kuri kaminuza ariko Imana yatwije gusenga. Cyo kintu twakishimira cyane rwose. Mbere si nibyo hari ikintu gikomeye Imana yadukoreye. Aha
benshi babatijwe muri mwe muhira bari hano. Ibyo byo turabishimira Imana. Yesu abahezagire. Amen. Ibyo bintu byo turabishimira Imana kuko twaragiye kwiga nibyo, ariko nibi nabyo turabishimira Imana cyane rwose. Amen. Yesu nabahezagire. Amen. Yesu nashimye. Amen. Yesu abahezagire. Amen. Kindi twabonye Imana hano muri Jere, twabivuze mu ndirimbo. Ku by'ukuri hari igihe twaje turiga, ariko abademoni baratubwira ati bamwe muri bwe batekere baduge bapfa. Umuntu bakamutangariza iryo tangazo, bakaza muri matinara tubwira ati rero Yesu nashimye. Amen. Hari navuze ati nagenzanye n'ishagoshi, ariko duhaganye ngaho umwanya dushimira Imana twari tubwira Yesu muri matinari ati nuko ine watuzanye. Yesu nabahezagire. Amen. Imana ikibana natwe turiga, kandi rero twebwe twamaze amashuri. Aha nta bantu baje bafise konte yoza barotira bahemba. Aba ntabari muri twebwe. Twize kubw'amasengesho, twize kubw'Imana, twebwe ngo dufise amafaranga oyaye, ariko twashimiye Yesu yabikoze. Icyo gihe twagishimira Imana kuko niko bw'amwe twaraburaye, warabarara rimwe rigira kabiri mwe racha kubya ati ngo rize kunywa amata kaje uhembuka twashishikaye kuko by'Imana. Haleluya. Tubyumva kumwe twese. Twagishimira Imana. Amen. Yesu abahezagire. Amen. Ngomotira gucya Yesu. Amen. Yesu abahezagire. Amen. Turiga abene data tubyumva kumwe. Je ndi murongozi, sinatinya kubya mwene data ati burya jewe ikaramu habavye, akashambwira ati je mfise zitatu kenda guhima. Kasha bigenda neza, tuje muri korale, nkumva Imana kagenda neza. Ibyo nibe byiza twabayemo, dushimira Imana yagiye ibana natwe, byo twabishimiye Yesu aragaheza kwa bidushoboye. Amen. Sukuvuga ko twarabahize mu byo byose. Yesu nabahezagire. Amen. Imana tuvuze ko turiye amazu ukwezi kwa mbere umwaka ugahera icugaburira ikatwambika. Yesu nabahezagire. Amen. Ariko rimwe yaririmbye ngo ntizaheze, ngo impuzu mwambaye ngo ntizaheze, ngo n'inkweto ngo ntizabashiriyeko. Yesu nabahezagire. Natwebwe ku musindwi n'umunani ntizaheze. Yesu mutubona ngaha none dusa nabi. Yesu nabahezagire. Amen. Twumva Imana kuko Imana igiducira inzira mu bugaragwa, igatembesha imigezi ikatubwira ati nukuri lekamwe. Yesu nabahezagire. Tukaba amazi tukagubwa neza mu kitso Yesu. Yesu abahezagire. Amaminervare Imana yaturihira biragenda neza, turiga turaheza, bamwe barakora amataje bigenda neza, n'ibicyo bamwe bazo barahejeje. Ebyo turabishimira Imana. Yesu abahezagire. Amen. Yesu abahezagire. Amen. Turashimiye bene data twakoranye ibikorwa by'Imana. Nabivuze gutandukana n'urungano rw'icenda cyangwa rw'icumi. Aha twebwe turi umutima amenyo. Yesu abahezagire. Kuko umutima amenyo. Kubera barabizi tubizinanyemo. Yesu abahezagire. Amen. Twavuga byinshi ariko batubera umugisha. Haba muri korale batubera umugisha, haba masengesho batubera umugisha. Yesu abahezagire. Amen. Yesu abahezagire. Amen. Twari tuvuga ati Imana yo mwijuru ibahezagire. Amen. Promosiyo y'icenda n'iy'icumi. Imana ibahezagire. Amen. Kandi Imana izibakomeze. Amen. Imana izibakomeze. Amen. Twari babiteye muri matinale, Imana izibakomeze. Amen. Zakatozere muri korale, Imana izibakomeze. Amen. Muri amasengesho Imana izibakomeze. Amen. No mwishuri Imana izibakomeze. Amen. Muri bijya mwiga Imana izibane nawe. Amen. Yesu abahezagire. Amen. Murongono batekerana bare gatandatu mu 12. Umuriro w'icaniro uze wame waka. Ntuzuzime.
Yesu abahezagire. Niko sizime promotion yatubwiye kandi Imana ishimwe. Benshi bari hano kandi ndaza bafite ishimwe kutusumbya mbese twebwe. Yesu abahezagire. Yesu ashimwe. Namwe muze muteramire. Yesu abahezagire. Ibihe ntibidukundiye kubana namwe ariko muze muteramire.